Abahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Jewe nitwa Niyonkuru Alain Justin, nkaba ndi umwe mu bahinga b'imyuga mvabwenge mu Burundi mu vyo bita industrie culturelle créative. Hanyuma nkaba uno musi nshaka kubayagira ku bikorwa turiko turakora nk'abahinga muri mw'ishirahamwe rihuza abanyamyuga mvabwenge MANAC Burundi. Cane cane twipfuje uno musi kubayagira ku bintu vyerekeranye n'ibikorwa biriko biratunganywa muri MANAC bijanye no guhimiriza abanyamyuga mvabwenge no kubavugira, kubakorera ubuvugizi mu bijanye nuko ibikorwa mvabwenge mu Burundi vyohabwa agaciro, kuko usanga dufise ibibazo vy'uko ikibanza c'imyuga mvabwenge mu Burundi kitigeze gihabwa umwanya ukwiriye n'ikibanza bikwiriye. Rero twebwe nk'umuhinga mu bandi turiko turakora ibishoboka muri MANAC kugira ako gaciro gahabwe ibikorwa mvabwenge. Ikindi naco turiko turakora kandi twivuye inyuma ni ibintu vyerekeranye na partenariat haba mu gihugu c'u Burundi hamwe no mu bihugu vyo hanze. Turizera neza yuko ikintu cerekeranye nuko abanyamwuga b'abarundi baronka amashirahamwe bakorana mu gihugu, amashirahamwe y'abigenga, amashirahamwe ya leta, mugabo kandi hagaca haba no gukorana n'amashirahamwe yo hanze y'igihugu, kuko hanze y'igihugu niho hari amashirahamwe n'abantu bamaze gutera imbere mu bivyerekeranye n'imyuga mvabwenge. Rero twe turashira imbere ati ijambo bamye bavuga kuva kera ati burya ubumenyi burarahugwa, kandi utagiye urashira hamwe inguvu n'abandi usanga usigaye inyuma mu iterambere. Twebwe rero mu byo turiko turafasha muri MANAC nuko haba ayo mapartenariat canke ko gufashanya hagati y'amashirahamwe y'ishirahamwe rya MANAC hamwe n'ayandi mashirahamwe. Ayo masezerano akaba ariko arakorwa kugira turabe yuko ibikorwa vyogenda neza. Ca gatatu nashaka gushikiriza ni guha agaciro ibikorwa vy'imyuga mvabwenge biciye mu gukingira ivyo bikorwa mvabwenge. Ni vyiza yuko umunyamwuga mvabwenge aba afise ubumenyi bukwiye bwo kumenya ati mbega ibi bikorwa mvabwenge ndiko ndakora mbega bifitiye akamaro nyabaki umunyamwuga ubwa mbere ubwiwe, mbe bifitiye akamaro nyabaki leta, igihugu camwibarutse, mbega bifise akamaro nyabaki ku isi yose, kuko burya imyuga mvabwenge iri mu biteza imbere imico n'akaranga y'igihugu, mbere biri no muri karanga muntu, ibyo twokwita identite, karanga muntu canke karanga gihugu ku isi yose. Ni kuvuga imyuga mvabwenge ni vyiza yuko abarundi bamenya neza yuko ari guteza imbere akaranga k'ibihugu kandi bikorwa ku isi yose, kandi arico gituma n'ibihugu bitera imbere. Ikindi naco nariko ndifuza kuvuga ni ikintu cerekeranye n'ibikorwa turiko turategura muri MANAC mu bintu vyerekeranye no guteza imbere abahinga, kuko mu Burundi abahinga ni bake. Ariko rero naho abahinga ari bake, turashima cane MANAC kubera ko iriko irabifasha kugira abahinga b'abarundi mu bikorwa mvabwenge bashobore gutera imbere, kandi bashobore no guteza imbere abandi mu bumenyi basanzwe bafise. Hanyuma kandi turiko turipfuza neza cane yuko ikintu cerekeranye
no gukingira ibikorwa mvabwenge bimwe bita droit d'auteur mu kirimi cy'igifaransa. Ni igikorwa manake iriko irashiramwo inguvu nyinshi kugira ivyo bikorwa mvabwenge bihabwe agaciro kandi byongere bikingirwe, kuko ntivyumvikana ingene umunyamwuga mvabwenge yokora imyaka n'imyaka mugabo ugasanga ibikorwa yakoze byose bipfuye ubusa kandi yarashizemo umutahe, yarashizemo amafaranga. Twebwe rero nk'abahinga muri manake turiko turakora ibishoboka byose kugira dufashe abo banyamwuga bashobore kurenganurwa, bashobore kubona ubwo burenganzira bwabo, bashobore no gukingirwa, kuko leta ikintu ca mbere ijejwe no gukingira abene gihugu. Mugabo rero twebwe natwe turi ngaha kugira dushigikire imigambi ya leta mu gufasha abo bene gihugu bari mu bice by'imyuga mvabwenge canke mu migwi y'imyuga mvabwenge. Kuri ico rero hariho ibikorwa bitari bike bitegekanywa gukorwa, cyane cyane nko kugira rusansuma yo kugira turabe abanyamwuga mvabwenge bari mu Burundi ni bangahe, mbega abakoresha ivyo bikorwa by'abo banyamyuga abo twita aba consommateur ni bangahe, hanyuma gutyo bidushobore gushikana ku biharuro bitwereka neza ivyo abanyamwuga bonyine ubwabo bariko barahomba, ivyo leta iriko irahomba, mbere ivyo ibihugu byose biko birahomba kubera ko Uburundi butari muri ivyo muri ubwo burenganzira bwo gukingira ibikorwa mvabwenge. Mu kurangiza nashaka gushimira Engineer Libe Niyukuri Deje wa manake ariko arakora ibishoboka kugira ibikorwa by'imyuga mvabwenge bigende neza mu Burundi, kandi tukaba dutera n'intege n'abandi bose bashobora gufasha mu myuga mvabwenge kugira igihugu cy'u Burundi ntigisigare mu iterambere mu bijanye n'imyuga mvabwenge, kandi turizeye neza yuko bizogenda neza twese tugiye hamwe, na cyane cyane yuko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yama yaduteye akamo akavuga ati nimukure amaboko mu mpuzu mukore, ugwaruka nimukure amaboko mu mpuzu mukore, hanyuma kandi akatubwira ati turi kumwe twese birashoboka. Twe dushaka rero yuko twifuza rero yuko dutera intambwe tukaja hamwe, hanyuma kandi ntihaboneke ko umengo mu Burundi gusa ibikorwa mvabwenge nivyo bikorwa byasigaye inyuma, ahubwo natwe dufate iya mbere muri manake kugira twerekane yuko ibikorwa mvabwenge bifise uruhara runiniya cyane mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'abene gihugu. Murakoze cyane.